Akantu Trey yaririmbye ngo ginyama nkuzi heruka kuri bona usanga nyito byaramushikiye Trey yazokanye umwana we Yewegayeee Yewegayeee we Yewegayeee yeah Yewegayeee yakomanze umugati muri boîte nzagutaha amasaha y'isake Yewegayeee ugo muraba amasaha biyacu we uzuze ivyo bidaje. Ariko rero iyi ndirimbo hariho akarongo jewe ntatawe umustar sinzi ko ari ni TREY ZO yakaririmbye akantu ka vyigu nakayanye waririmbye rap ka kijya mbombo ngo bakunda ibintu bisosa ibintu ni imbombo yitwa pipi ni yahe ni Kiswahili pipi mu Kiswahili pipi umu artiste nyene turondera kantu nyene umva artiste niyo art nyene niyo creativity nyene katuririmbire numva kwa ijya vyigu nyonga nkakajugujugu izana umunyagihugu yaronse inoti zo sirisumbwa n'igitugu Bad girl, why you there, bad girl? Why you wanna see me crying, baby? What the fuck? Bad girl, baby, what a gone? No gufata, yo. Hey, yo. No gufata, yo. Noku, yo. No gufata, yo. Yo. TV. Hello guys, ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien. C'est toujours DJ Israel, Isra Cool on the beat. Amahoro y'Imana bani namwe mwese bakunzi ba Kazwar TV. Turagaruka n'ibiganiro vyiza, ibiganiro biryoshe cyane. Uno munsi, today is today. Kabisa twagendeye chouchou des élèves, aba chouchou de nana. TREY ZO and Rappy Boy kuva ngaho muri RAPPY Boys bamaze gushika baraberewe cyane muri Kazwar TV ngo ba ndabaramutse cyane abaniga ha yes turakora mu kije Isra Cool muri vrai Kazwar TV tumaze fresh sana agikiyo Yewegayeee 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 yakomanze umugati muri boîte nzagutaha amasaha y'isake Yewegayeee ugo muraba amasaha biyacu we uzuze ivyo bidaje. Yewegayeee ni indirimbo yabo nshasha ni TREY ZO na Rappy Boy benshi barabazi ku ndirimbo yitwa yo no gufata no ku yo yes sir izindi nyinshi cyane gose eka ndabasabe akakapela kayo gatonya gusa kugira ngo abakunzi ba Kazwar TV bashobore gufeelinga TREY ZO na Rappy Boy twende kazi. Bad girl, why you there, bad girl? Why you wanna see me crying, baby? What the fuck? Bad girl, baby, what a gone? No gufata, yo. Hey, yo. No gufata, yo. Noku, yo. No gufata, yo. TREY ZO muri red, rap muri black. Muraberewe cyane man. Thank you so much, bro. Mumeze neza. Yego turameze neza. Amakuru muri mwijabe mumeze fresh. Turameze fresh kandi wavuze mwijabe baraho kabisa. Yaje wabisomye. Do the click made yeah. Amatriko yamaze kuja yego ntirashira vuba turayalanshinga twaturimbira igikorwa cyacu gishasha tugisohore. Yewegayeee nayo Yewegayeee nayo izosohoka ryari? Yewegayeee kubera iki man? Congratulations ku ndirimbo mwasohoye Yewegayeee, indirimbo nziza cyane, indirimbo ije ku nguvu zidasanzwe muri sama, tuzoryoherwa cyane. Yego we hope so nakoze cyane. Abariko baradukurikira ni benshi cyane Kazwar TV, kumbure ntihabuze abantu bashobora kuba batabazi. Yego sinzi ko twogira ka presentation. TREY ZO, Rappy Boy ni bande? TREY ZO ni mwari ruhande rwa Rappy Boy. Ni TREY ZO TREY hamana zidi na O. TREY ZO ni umuririmbyi, ni umurapere. Ego en general nizi
yego musanzwe kandi munavukana Rappy Boy zose avuze naho dutandukanye cyane gose kiretse yuko Jenny Rappy abandi mutoya wa Trey ama twese turabaririmbye. Mwatanguye gute urugendo rw'umuziki mwarutanguye ryari hama mugeze he? Bon officiellement twabitanguye muri 2021 bisigura ngo tumaze mu imyaka 2 uno mwaka wacu wa kabiri turabikora turagereza kubikora neza ama tukaba dufite indirimbo zine ziwacu bwite Papi Chulo Yo Remix Soba hamwe na Yewegayeee na Piggy ya zitandurumva ariko hari n'iyindi isosi amakolabo ni menshi isosi nyinshi cyane gose ni rya mwakoranye Bite nivyo sivyo Panda twakoranye na D1 hari indi mwakoranye na DJ Lewis yakoma zirahari kabisa ni nyinshi uva ku bikorwa ari byinshi cyane aho mugeze mubona murahishimira investissement mwakoze ama clip mwakoze indirimbo ziratwara uburyo bwinshi ku bantu batabizi ni indirimbo shobora kugutwara amamiliyoni n'amamiliyoni utazi yuko azogaruka mwebwe mubikora gute investissement mukishiramwo murabona uburyo bugaruka aho tugeze turahishimira cyane gose nawo wahagaya hama ikindi yo kuravuga ngo aho tugeze aho mugeze murahishimira ego ariko bavuga ngo l'homme n'est jamais satisfait aho bigeze turahishimira cyane gose biratweka ko twavuye kuri step imwe tukagera ku yindi hama kuravuga ko umuziki ari investissement ikomeye cyane gose umuziki ngaho mu Burundi utawukunda ugiyemwo uvuga ngo ukeneye inoti ni kintu kigoye cyane gose ariko ni gwa rukundo umuntu aba afitiye umuziki na yamano umuntu aba yarahawe agaca yikoresha sino ama yaradushiramwo kuri twebwe vraiment turayagarura twobesha cyagenze gute kugira impano muvukana mugaca mugira umugwi mukaja hamwe si vyoroshe hari abatipe benshi abajene benshi bashobora kuba bavukana mugabo badapowana umwanya munini batashobora no kuvugana wanashaka ariko mwebwe murakorana ibikorwa kandi bigeze kure iby'impano byo turazi ko Imana ibitanga ni Imana nyine donc yaduhaye iyo mpano ibintu twisanzemo na shuri ry'umuziki rihari ngaha mu Burundi murabizi twize twisanzemo hama inyuma yo kubona ko twese dufite impano imwe twahisemo ko twoja hamwe hama tugakora Imana irabidukundira abafana nabo barabidukundira turi kumwe as a team ama as a family navyo nyine ko turakora nka TREY ZO and Rappy Boy yes imbogamizi canke intambamyi mugenda murahura nazo muri music career yanyu ni nkizahe icambere n'uburyo cyambere ibindi byose ntibisanzwe kuko ubwo buryo butabonetse nitwosohora iyo muziki nyene muvuga ko mukunda umva ikintu nyamukuru n'uburyo ariko nyene aragerageza kagwana ngo ntazitabana zidakomanya amahembe mweho amahembe waramucaroana nyene ati TREY ZO kurahara nyene ivyo ni bisanzwe uko nyene bivuze haragera igihe akanshavuza haragera igihe uko nyene natwe bikabaho uko nyene ugasanga namushavuje na jewe ariko nikibuza ko uja hasi ukiyumvira nyene uri pose ishavu ryaheze ati nibisanzwe yankoshereje ni nkuko naje no mukoshere birashika sometimes ciza nuko kenshi uribuka ukigarura sinzi ko ntiturabona ko mwa presence turabizi yuko menga Rappy ari muri kaminuza y'u Burundi gukora umuziki n'ishuri biraheza bikaborohera mubikora gute si ibintu vyoroshe kuko ishuri deja mu Burundi uraziko ishuri riza imbere ku bavyeyi cyane cyane ucibona rero umuhungu wawe yaciye fatana n'ibindi bintu ikintu kiba kigoye ariko umuntu arakoresha conscience niko novuga nakoresha conscience ndiyumvira navuga ati uko biri kose ishuri riza imbere y'ibintu Imana yarafashije byose narabigize kandi samuwahejeje kuko byose byaraheze nuko twese tutadefanda nyene tukambaraga koti tubatumire kabisa ego mu Burundi abaririmbyi kenshi barabashira mu muco w'abantu menga nta ndero nta discipline ntibize n'abavoyu mwebwe iyo image bayibashize ko bibaha ikigwi cyahe canke mubifata gute nk'abantu baba fasha uko mutari canke babavuze uko mutari no kwihenda nyene umuntu aribesha iyo abonye apparence y'umuntu apparence
hari umuntu ubona nyine ukimukubita ijisho ukacumuha n'ibindi ibintu bisanzwe uramutahura ati yashobora kuba yanyihenze ko mugabo ico muha umwanya tukayagangira yotahura yuko ico ariko aranyiyumvira ko atari ico reka dutumire ko n'abandi bose bagifise ivyo vyiyumvira ukuntu biyumvira ukajija umuntu utaramuha umwanya ngo umenye wari we bamenye ko isi yahindutse look ni ikintu gisanzwe umuntu arahindura look uko ashatse bitewe nuko avyiyumvamo canke abitahura. Mumaze kuja ku ma stage menshi kuririmbana mugahura n'abaririmbyi babatanguriye experience mumaze kwiga ni yahe mumaze gukura muri no muziki wo mu Burundi surtout kuri nka mwebwe mufise na hit yinje mu mitima y'abantu abana ba papa indirimbo igakundwa cyane no gufata no kuyo byabahaye icigwa nyabaki mwiziki muri no music ico cyo Israel uri stage tugenda turiga turaheza kuyiga so ko twasohoye hit uco twiyumva nko kumengo oya ni step by step uko duze kuri stage no munsi ikurikira kosora urumva na experience iza ofira meze n'igihe ubumaze aho bigeze vraiment experience turarahura nivyo twarakoranye ibiteramo byinshi n'abadukuriye kandi jaradufashije cyane gose kumenya ibikwiriye byo kwiriye gutanga bigeze kuri stage. Yes, bakunzi ba Kazwar TV ni TREY ZO na RAPPYBOY bafise indirimbo yabo nshasha yasohotse ku munsi wejo 19h yaragiye kuri YouTube account ya YouTube yabo TREY ZO RAPPYBOY ndagusabugire subscribe uyirabe indirimbo nziza ifise amasanamu ya bien sana haya ngo yakorewe hajya amasanamu ga haya ni mu Burundi John la ego ni mu c'est vrai location mufise creativity dasanzwe muvyumvira gute kujana heza nka kujya mugakora ibintu muberewe en fait ubusanzwe ufise ishusho ya image y'indirimbo keneye script nimwe muyandikira script ni la ayandika gusa nawe ugenda ufise cyiyumviro ufise gicapo hamuka kimusangiza comme nawe ari mu réalisateur agaca birealiza akabishira mu ngiro akagupropose nawe ma location uravuga canke nawe ukayamupropose bitewe nuko watembere ukabona. Indirimbo yitwa YEWEGAYEE kubera iki mwayise YEWEGAYEE? YEWEGAYEE nakajambo irimo na message nyabaki ego nakajambo umuntu akoresha yatangaye ahanini ibintu twaririmbye muri uwo muziki byari ibintu nyene nawe ukura yumviriza wumvise uteza gutangara si ibintu uje birabaho ibi navyo birabaho umva ucu utangara ariko ahanini message iri muri ya ndirimbo no gukibura abantu gukangura abantu gukangura abantu gute like kujya ko YEWEGAYEE ni jambo umuntu ashobora gukoresha atangaye voilà niko ndakubwira le contenu message irimo umuntu yotahura ko bijya byose twavugiye muri ndirimbo ni bituma wewe ubibonye utangara umva ari kubakibura leta bijya bintu sivyo zamurarika kutangaza Israel gushika bavuga ati YEWEGAYEE example zitatu mwaririmbye muri YEWEGAYEE example ya mbere usohokanwa sivyo usohokanye umudemo usohokanye umukobwa gatukivuga uko bagaca ba mu mpapuro oya usohokanye ufise 10,000 siko mu mutwe wa panati aza kujya brochette imwe ego basi nawe nyene simple musi kamwe amashe duhetse wagerayo agaca sabiragu ibirenze n'ikintu agasaba inkoko cyangwa umukeke nk'ico deja ucumvise uca wikebura ati iyo usohokanye rero no kurindira uwagusohokanye akaba ari gupropose ati isuku zanyebuzo sino cutangara YEWEGAYEE asavye Heineken yabaranywa baju uramuzi kwa nyabaju mbwa ku continent cyane nyene musohotse mwese abahungu abakobwa wanashima wifatiye umukobwa wawe bashika hano aho wasohokeye zabwiye ati hewe ari barriere nga umukobwa arashaka kwinjira ariko mwebwe hoshi musure chanyeri amafaranga kandi umukobwa atari ego urumva n'ibintu bitangaje cyane gose utanga cyangwa bakamu gupapuro mbegi iyo indirimbo none gupapura birimwo ugaca utangara arajaye n'ujya mu vieux umushuga dad afite amafaranga n'umukobwa aramubonye ati ujya afite amafaranga gusumya umutipe ansokanye reka ndamucika ni inspiration yavuye hega Rappy na TREY ZO ni ubuzima busanzwe tu nta kintu na kimwe umuririmbyi akreya umuririmbyi aririmba ikintu gihari ikintu kiba gihari kandi indirimbo ikundwe nuko haba harimo ubutumwa bwiza bwakoze k'abantu kandi yego cyane gose c'est vrai nuko ariko hanini ngo akenshi hari igihe usanga biba ku baririmbyi cyangwa ugasanga birashaka gushika umugenzi wawe
byabaye kurabaye inspiration ko ari doga cyangwa agatangara cyangwa n'inkuru wumvise ntabyo urabona gusa ni inkuru wumvise ayo nk'akantu Trey yaririmbye ngo ginyama nkuzi heruka kuri Bona usanga nyibyo byaramushikiye Trey yazokanye umwana bambaze neza ndabatera inkuru ni atari sana. Indirimbo yitwa Yewegayeee, indirimbo iri kuri account. Feedback imeze gute mubona hano mu Burundi kuri canke abantu bako barayikurikirana kuri channel ya YouTube yanyu, ubona bayakiriye gute? Feedback imeze gute? ama commentaire ni meza en general ndiho mwiza tambika no mudiho ukoze neza uhere kuri audio usha kuri video ni cyiza vraiment tunabasaba bandanye ba subscribinga abasharinga nabo bagisangiza abandi gishikira abantu benshi bashoboka muri nayo ntego tuba na narya kire gishasha urumva turacakeneye support bitwereke ko mwakunze igikorwa cyacu gishasha yego. Ariko rero iyi ndirimbo hariho akarongo jewe ntatawe umustar sinzi ko ari ni TREY ZO yakaririmbye akano ka vyigu nakayanye waririmbye rap ka umunyagihugu kijya mbombo ngo bakunda ibintu bisosa ibintu ni imbombo yitwa pipi ni yahe ni Kiswahili pipi mu Kiswahili pipi umu artiste nyene turondera kantu nyene umva artiste ababere niyo art nyene niyo creativity nyene katuririmbire numva ko ijya vyigu Yewegayeee nyonga nk'akajugujugu Yewegayeee izana umunyagihugu yaronse inoti zo sirisa umbwa n'igitugu makaka ndira kapi ivyo byose ni nka graffiti sisi ni nama zikundaga PPP Juma na Jilbab ku musigiti muhuriye handa jegezi urumva nyene wumvise neza n'abaje makurikirana ni ibintu byumvikana kandi bitahuritse cyane gose. None tubashimire cyane mwakoze ku butumire, ariko kandi tubifurize iterambere muri music muri rusanga abaririmbyi TREY ZO na RAPPYBOY nabahe mutavugwa rumwe canke mutumvikana bya bindi akunda kuvuga ngo vraiment turafite beef nta collabo dushaka gukora. Oya TREY ZO na RAPPYBOY turabantu bafite peace cyane nta n'umuntu numwe yobaha 2023 nuzo kumva ku ruhande rwati aya murababeshe rahira kuko abantu siho turi vraiment ibintu by'amabeef. 2023 izorangira ibikorwa bingana gute? Dufite ibikorwa bingana ni byinshi twobivuga ngo ni gitigiri ngo ni 5 canke 6 canke zine gusa uko biri kose izogerageza umuntu kwa masora back to back biranga umuntu no gutanga le maximum dufise ego. Gahunda ya Belgique, Canada, Sweden gukora ibitaramo hanze iracahari? Le temps est la clé. Umwanya wonyine uzo bitubwiye ati kabisa bitaraza abataragera ego. Ariko tubandanya twizera cyane gose surtout ibikorwa bihari ni byinshi ego yero mwanya uzoshika natwe tubikora. Collabo mwifuza gukorana nande canke gukorana na TREY ZO na RAPPYBOY bisaba iki? Nabahe baririmbyi b'abarundi mwifuza gukorana nabo? Kuri uno mwanya two turagereza uko twokuyubaka twebwe nka brand nka TREY ZO amwe na RAPPYBOY kumbure nko mu minsi iri imbere nitwabona ko brand yashinze imizi neza tuzo kwamvizaje ayo makolabo hanze y'igihugu canke hagati mu gihugu turabo ukuntu twokwibrandinga d'abord twebwe ubwacu twiyubake hama nitwagera ku yindi ntambwe tuduke. Amakuru ushaka gukorana na TREY ZO na RAPPYBOY ni juste kutwegera turafisa abijejwe ama tukumva wowe ikintu ushaka gukora nawe ushaka kugishikana tukumva ko bimacingana natwebwe nta dushaka gushika kandi tugakora yego. Kweri ki bakunda urunani? Kubera urunani arugo mwijabe tukaba turi abana bo mwijabe twakoze turubona urunani kandi urunani simbona ko ari nindi timu. Mbega umuntu adakunda urunani acakundi? Oya hari tandukanye zirahari nyinshi kandi ugukunda burya umutima ni uhitamo ushaka kuba ubona urunani ruko ruratsinda mugabo umutima wawe ntuterere ku runani twe turakunda urunani ko ari abantu biwacu ishaka aho bari hose aho umuntu agira ko n'abakenza ejo murazi byabaye ko batwaye championnat tubakeza abanyarunani bose aho bari ati urunani ishaka. Yes, reka ndabashimire cyane ndabakengurukire mubandanye mugira subscribe kuri no TV yacu Kazwar TV ni Israel cool canke Israel tuzokwama turi impande yanyu tubazanira amakuru ameze neza abaririmbyi bari top bari ku mwanya bariko barakora b'abarundi kandi bagezweho. Merci beaucoup TREY ZO na RAPPYBOY, Imana ibahezagire. Merci beaucoup Israel, merci beaucoup Kazwar TV. God bless. Bless up.
Ibazwa TV. We want the world's The solution of all trees.